Amajeni twarira mbona Anita mvuka muri province Cibitoke muri commune Rugombo nkaba narungitswe n'ishirahamwe ryitwa Rafiki Jobs. Icambabaje nuko ishirahamwe ryandungitse nabibwiye jewe ndahohoterwa ameze nabi, baca bambwira ngo zana icabona cerekana ko bagukubita umushahara wa gatatu utawuronse n'ubundi utabivuze uzotaha bataguhaye amahera yawe. Nahisemo gukoresha ubwenge bwanjye bw'umubiri aho bugera, mpitamo gutoroka ndiruka ndagenda ko nari mbayeho nabi, kuko kwama abapolisi bafata anciye urubanza rwo gutaha, banyandikira dosiye yo gutaha. Ngeze ku kibuga c'indege dosiye barayanka, ngo nta pasiporo nta ikama, no kuvuga ikama ni karangamuntu, ngo mwe murashobora kurungika umuntu ata pasiporo afise nta na karangamuntu afise. Niko kwama baca bansubiza inyuma banzana muri kino kigo nicaye, jewe naciye n'imodoka bankuye ku kibuga c'indege mpita ndinjira. Jewe ibibazo vyanjye vyatanguye mu kwezi kwa 11 kugeza isandi ko ndakubitwa n'umubosi. Ndubutsa ari uko ngeze mwa kino kigo sinokubwira ngo ahantu ndi naha, gusa ikintu nzi ofisi yandungitse Rafiki Jobs i Bujumbura mu Carama ku mayira abiri niyo nzi.